Bakunzi urubuga rwa Bwesu TV turaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu mwanya turi muri studio ya Bwesu TV, imbere ya kamera turi kumwe n'umukozi w'Imana Pastor Inde Ngendakumana Vianney. Niwe mutumire wacu uyu munsi, ariko imbere yuko tumuha akanya ngo atubwire iki ku mutima kandi ateko atwidondore, twagomba tubanze tumusabe asenga Imana. Turamuhaye ikaze. Data wa twese uri mw'ijuru, Mana nziza nyir'icubahiro, wishakaje icubahiro no gukomera. Mana turi hano muri studio kugira ngo ubane natwe. Mana inteko iza gushinga, ize gufasha bene data, ize gufasha inshuti zawe. Mwami Imana kugira ngo bongere bamenye intahe ko ikiza kandi bohora, kugira bose bakwizere. Mana urabana natwe umwanya wose tuza kumara ahantu, uze kuba kumwe natwe, uratuzitirira, uratuzigama. Ico twaze turanse Satani n'abadayimoni botunyaje intahe zacu canke bonyaga bumviriza intahe zacu nyakubahwa, urabana natwe, uraba hafi, kandi turakwinginze uze kutuzitira hirya no hino impande zose, maze tukizaburize kukayagana kuri twe kuzobukoze. Turaguhe kaze na karibu, ubane natwe turagusavye mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Amen. Amen. Mukozi w'Imana turaguhaye ikaze. Hanyuma twagomba tubwire ikiri ku mutima. Wamaze kuvuga izina ryawe mu ntango, ariko twagomba usubire ubwire bariko barakumva, twagomba ko usubira kubwira bariko barakumviriza naguteza amatwi, ubabwire izina kandi uce wongera udugire ku ijambo ari ntahe iri ku mutima canke ico wumva wabwira abantu. Turaguhaye ikaze. Murakoze cyane. Ikintu ca mbere novuga ni ntahe ivyambayeko. Hari mu mwaka w'2022 narafashwe n'igitero c'ingwara, ndavuzwa n'abantu batandukanye kandi abantu bakomakomeye. Ingwara iranka gukira, yari ingwara bita diabete. Nkaba ndi umupasitori asengera abandi bagakira. Nyakubahwa Pastor, nyakubahwa umvira ngomba nza kubaza iki kintu. Nukuri diabete yarakize? Yarakize cyane rwose kuko inkomezi zo gusenga. Kuko inkomezi zo gusenga. Imana ifise ubushobozi bwose, bandanya mukozi w'Imana. Hanyuma rero narivuza bikanka, harabaho n'abandi baragerageza gutera umusada wo kumvuza, harimo na nyakubahwa umutamukanyi w'uwigiriye Denise Nkurunziza. Barakoze igikorwa cose co kumvuza biranka. Niho nigira inama ndavuga ati jewe simbaye Pawulo, nze ngenda gusengera abanezisi gisata, tinanje iyo Mana ngiye kuzoca ndayiheba itanyujije. Gato utarabandanya bagumiriza aho nyene. Mbega ico gihe wari urwaye warashobora gusenga ugasengera abandi bagakira? Yego cyane narasenga. Hama niho navuga ati jewe nta kuntu ngoma nsengera abandi bakira nanje ngwaye. Ndatanga umutwaro mu bandi bakozi b'Imana bagenzanje, ndababwira nti ibi bintu ntivyoroshe. Madame yagiye gukora ahantu, ndategura kuja gusenga, fata amasengesho y'imisi 3. Bari bavuze ko umuntu agwaye diabete ashonje acapfa. Canduka mu kibira, cari kibira cyo mu ntara ya Bubanza muri komine ya Musigati. Najanye umupanga n'ishitingi n'ishuka, ndaringaniza ahantu munsi y'ibuye, ndasasaho vya bintu, fukama ndasenga Imana. Hanyuma hageze mu masaha 9
mfatwa n'itiro mfashwe n'itiro numva umuntu ambwira mu nzozi ati wowe waje kugira gute nanje nkabona ndamwishura ati canzanye urakizi kandi ntumbera urayizi niho naca mva muri izo nzozi ndavyuka ndasenga hama burira haragera ma 19h ndongera ndasenga ndaryama gize gutya mu masizere y'igitondo nza mbona inzoka nini cane irantera ubwoba navuga ati nshake mpfe n'ubundi napfuye ndakubaze fatira aho nyene ndakubaze iyo nzoka yibonye mwiyerekwa canke yaraje urayibona amaso ku yandi nayibonye amaso ku yandi tugira kwijambo irahagarara jewe ndumva ubwoba casengera mu muhemu ndavuga ati mana ivyanje birarangiye nca ntangura kuririmba irya ndirimbo y'amajana 350 ivuga ati mbega urukundo rw'Imana yacu rwogereranwa nande ndayiririmba ariko sinayiririmba mvuga niyo mpamvu uno musi yo ndongoye itorero ndakunda kuyiririmba cane benshi ntibamenye impamvu yo kuyiririmba mba nibutse iyo navuye n'impamvu ndayiririmbye hanyuma rero haheze nk'iminota 30 ya nzoka cica mu maguru iriruka yaciye mu maguru yawe yaciye mu maguru yanje iriruka we ntiwirutse naciye ngwa hasi ngaramye waciye rw'igihumura yego nk'iminota 30 iheze ndongera ndavyuka ndasenga noneho hageze mu masaha 9 ndongera ndasenga yari saa 9 z'umuhingamo ndongera ndasinzira ndota inzozi zimbwira ati burya ati rondera iki ngaho nsubiramo rya rindi rya mbere ati icanzanye urakizi urakoze cyane tugihagaze ngaho mbega ubwa mbere na mbere iryo juru yararyumvise mu mbega urondera iki ngaho rigaruka ubugira kabiri mbe ubwa mbere hari mu nzozi canke waryumvise uri kurasenga canke ryo mu mutima ubwa kabiri kuko Imana ivuga kwishi hari aho umuntu yumva ijwi aho yumva ijwi mu mutima hari aho yumva ijwi ari mu nzozi ubwa mbere waryumvise mu nzozi waryumvise rivuga waryumvise mu mutima canke waryumvise gute urakoze neza cane no kuvuga ntaje gusenga naca mfatwa n'ikintu kimeze nk'agatiro rero nkumva ari umuntu tuyaga abimbwira navyumva nabona ari umuntu nyene turiko turayaga akambaza nkamwishura nkamubwira ati icanzanye urakizi hanyuma rero nuko hari igitabo ntazanye logiste naranditse ibyo naherewe aho hantu n'itarike n'umwaka ndahererwaho byinshi cane n'ingene twokora no mu gusengera igihugu cacu hanyuma haba nari nsanzwe ndi mapasiteri bari barongoye umugwi w'abinginzi wo gusengera igihugu abo twabikorana bari abantu beza cane babishoboye harimo uja muvyeyi nyene navuze Denise Nkurunziza harimwo n'uwitwa Alice n'abandi benshi
twaraza mu bikorane kenshi ni Bujumbura. Inge ucudugira aho nyene hanyuma nagomera kubaze wari urongoye umugwi w'abinginzi hari ku rwego rw'igihugu canke ku rwego rw'ishengero? Murakoze neza cyane. Ni ukuvuga ndi mu ntara Bubanza muri komine Musigati. Niyo mvuka nari ndongoye ishengero bita Sasike Burundi Femme, ariko abinginzi ntihari ku bw'ishengero runaka kuko yari amasengesho yo gusengera igihugu cacu c'Uburundi. Rero ndaho hantu niho numva uwo muntu ambwira ngo mwaragiriwe amahirwe meza, ngo ku gihugu ngo ivya mbere citayeho gusenga Imana. Uwo muntu bariko arabimbwira uko aca arambwira ingene twoza turasenga dusengera igihugu. Noneho nca ndaba mu mpapuro twakoresha mu gusenga mu masengesho, nca nsanga uwabisohoye nawe yari yahawe irindi hishurirwa rikomeye cane, kuko ivyo naherewe aho hantu n'ivyo baduhaye dukoresha naciye nsanga bisa. Yego, Imana n'igitangaza kwera, ninteturuye. Nca ndavuga ati bwa bundi uyu muntu yahishuriwe ibi bintu yari yasenze Imana. Hama rero bimaze kuba uko ndagenda ndavuga hamwe ku mashengero ngenda ndababwira ibyo nahawe, kuko nanabwiye ngo ndabivuge. Ndagenda ndabivuga mu ntara ya Kayanza, nagenda ndabivuga ni Bujumbura haraho nagenda ndabivuga, n'Igitega nashitseyo ndabivuga. Aha amakuru yanje yarashoboye gushika, narahashikanye ndavuga ati none nzovuga igitangaza c'Imana gute, nzoronkera ryo ndabivugira ko gute, kuko numva ko ari byinshi cane. Benshi baravuga ko diabete zidakira. Ico gihe ca ndabwirwa ati rero ati urakize. Kuko nari nihaye imisi 3 numva umenga birangoye kwizera ko ntari bwakwize ya misi 3 igihano ko wasora uko igihano c'Imana tugihano c'umwana w'umuntu. Uko Imana iharura siko umwana w'umuntu aharura. Iyo umwana w'umuntu aharuye aduza, Imana iharura imanura. Bandanye. Hanyuma jewe ndagumaho, hama uwo muntu arambwiye ati none uracari ngaha, ati genda atubwira abandi. Bumva ijwi ry'umuntu rivuga nk'iry'umuntu mu nzozi cyane. Ati genda. Noneho nca mbona nanje mbayeho kumubaza, none we kumbwira genda ntakubona urinde? Ubwo nyene nca ndava mu nzozi ndongera ndavyuka ndasenga. Maze gusenga nca nongera mfatwa n'agatiro, nca mbona n'umuntu yambaye impuzu zera akenyeje n'umukanda utukura. Arambwira ati ni jewe. Ati nakuyeretse ndakubwira ko ivyo wasidugiye vyashitse. Hanyuma rero niho naca mpabwa ijambo ry'Imana riri muri Zaburi. Ndavuga ati ni iki? Sinzi ko modukundira tukayaraba. Yego nta ngorane. Nta ngorane, soma nta kibazo. Zaburi ya 46 n'umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 3. Haravuga ngo ni umufasha atabura guseruka. Amina. Mu magorwa. Nico gituma tutazotinya. Naho isi yohinduka, naho imisozi yoshingurwa,
ikaja mwibenga Mm. y'ibiyaga Mhm. naho amazi yavyo yobomborana agasuriranya naho imisozi yotigitishwa Mm. no kwiterera hejuru kwayo Imana ishimwe cyane. Amena. Aya majambo rero yacandemesha Mm. ndiko ndiyumvira iyo naciye Mm. nca nsanga nta wundi mufasha Mm. nta wundi mugenzi Mhm. nta yindi nshuti Mhm. mfise Mm. nca ntanguraho kwibaza ya majambo Yobu yakoresha Mm. no ku mudamu wiwe Mm. ko yamubwiye ati heba utuka Imana upfe Mm. uveho. Mm. Nanje byaranshikiye Mm. kuko yamfata mu mwanya aho ngeze hose. Umunsi umwe rero iramfata ngo hasi Diabete. yego Mm. umudamu yari yagiye gukora ahantu kure Ntaguciriye muzo bavuye gusenga canke ntwari bwatangura amasengesho. sinari bwatangura amasengesho. Yego bandanya. Hanyuma rero ico gihe ndamutuma ko tinanzanire mituwele nivuze. Mm. Aravuga ati ndarushe mvuye ko ndiko ndateka Mm. cane vuze ijana kwijana Mm. mera nk'ushavuye Mm. ca ntangura kumva ati rya jambo ryashikirayo biranshitseko. Mm. Kumbe sinamenya ko ari umugambi w'Imana. Mm. Rero muyo misi haheze muri 3 semaines Mayinga 3. indwi zitatu Mhm. ntanguye kumera nk'usubirana bukebuke kuko nari nasambutse Mm. n'ibyo nari naduganye muri ca kintu nasize ntayeyo nta gufu na rumwe nari mfite. Mm. Hama nagenda kwipimisha Mhm. barambwira ati nta ngwara ufise. Abazo bavuye mu masengesho. Yego haheze amayinga 3. Uvuye haheze Mayinga 3 uvuye mu masengesho. Yego Ucuza kwipimisha gushika control. yego Umuganga acakubwiye ko tangwara ufise. Mm. Bandanya. ariko sinarambiwe Mm. naciye nsubira kurindi vuriro. Enge gatoya. Yego Mbega wewe nawo wariyumva ko wakize muri wewe. Waravyiyumvamo. hari ibimenyetso numva. Bandanya rero. Hanyuma rero bari bambujije ibijumbu Mhm. bambuza ubugari Mm. barambuza ibiharage Mm. n'inyama zinuze Mm. n'icayi. Mm. Rero experience nakoze Mm. nabanje mfungura ikijumbu Urigereza ko ati ndabe ati ko Imana nzovuga ko ari imbeshi canke ari y'ukuri Mhm. kuko handitse ngo ni mu bingeragereshe. Mm. Nanje teka ndayigeragereshe ivyo bambujije kuko ndabiriye naca ngira ingorane ubwo nyene. Mhm. ndagifungura umva ntaco mbaye ahubwo nshashaka amazi. Mm. Ifanta bari barazimbujije Mm. nca ntuma ko ifanta Mhm. nca ndayinwa nca ndagumaho Nta cahindutse. nta cahindutse. Mm. Hanyuma barateka ibiharage ndavuga nti umudamu aratinya Mhm. ndamubwira ati mpa kuko mvuye mw'ico kibira Mhm. ntiyarazi iyo naroye. Mm. Sinagiye Wagiye utamusezeye. Nene ntibaza ko wagiye kwiyahura. nagiye kumwe kwa mukristo ariko ava muri ca kigo c'amahoro. Hanyuma ngarutse yarambaje uvuye ati je mvuye mu ntara za kure Mhm. kuko navuga ati reka ndabivyari byo Mhm. mvuye mu ntara za kure Mhm. kandi inkuru y'umwana isubira inyuma Mm. ndiko ndagaruka Mm. nasanze atari hari Mm. nta rukuvu na rumwe mfise. Mhm. ndakora umukate Mm. ntabona ari guhekenya Mhm. intogo yari yumye Mm. nca ndaba umwana ncanira umuriro Mm. nca nshusha amazi asanzwe Mm. ncaniramo wa mukate Mhm. urayongeramo Atagasukari. atagasukari Mm. utanguye guhora Mhm. ndanwa kugira mu mihogo. Hongera amere neza. Yego Mm. niho yaza rero ambaje yo narindi tinari mu gihugu mu ntara za kure ati kandi sinaraha hafi kiko waje utambiye nuko nagiye atari huri Mm.
ryari ibanga yego narimubwiye mu nyuma maze kubona ko wakize nakize nca ndabwira ati burya rero ati gusenga hari ibanga ati kandi iryo banga niryo abamenye Kristo amena bonyene ati n'abagomba kubitahura uzoza urababwira baza ndababwira cyane rwose bamwe baraza ntabwira intahe ntabwira ingene bimeze hanyuma rero maze kugenda nyine Bujumbura narahageze nipimisha bambwira ati nta ndwara ufise ndumva n'ubundi ntizeye neza ndasubira hamwe bampimisha Igitega naho nyene barambwira ati urakomeye ndumva gushima Imana cane amina hanyuma nca ngenda ahantu mu ntara ya Kayanza ahantu bita mu Yuburaniro sinzi ko muhora muhumva ndanahazi sawa ngezeyo n'abantu hakorera abazungu nta gipimo na kimwe batanshishijeko barambwira ati wewe urakomeye bacambwira ati ko wari ufise iyo ngwara ariko wiyubare mu gufungura ibyo bari barakubujije ndabwira umuganga ati yamara Imana ntifufahaza irakiza burundu amina nambariyo sinzogabanya ahubwo nzongereza cyane rwose babaganga baratwenga abo ati none tubwize ukuri wakize bigenze gute ndababwira ati imbaraga zo gusenga nizo zankijije nagiye gusenga nagiye mu kibira tibere niki giseru kirini wanyu ati maro gatatu ati navuye nkomeye bari bazi ko napfuye nabo baratangara hariho n'umugabo yacu avuga ati nanje mwe kukubwira uzoze kumfasha gusenga yego kandi nawe nyene Imana izomutabara rero hari nkomeze mu gusenga hari ibihambaye mu gusenga niho naca mvuga ati none iyo Mana noyihiki maze kuvuga ko nakize abavyeyi nabo bashambira iyindi ntahe yanshikiye ko napfuye baranjana ku maziko bakujanye kumaze ukiri muto cyane nkiri muto ndapfa nukuvuga urabona iyi nkovu ngaha aha nari naramenaguritse bijya binyigishi amenye hagara ko byose biravaye nukuvuga mu kunwa amazi nashira umukenke mu mihogo muri ico gihe wari ukiri muto nkakwega amazi nukuvuga bagiye gukora nicaye nk'ahantu umuyaga uje baca baza kuntegera kuko wacungurura ariko wari uciye ubwenge nari nciye ubwenge ariko ntaco bwava kuko nagwaye imyaka myinshi imyaka ine rero hari ukuntu twe baza kuduhamba bajana mu kirago abakera ndabizi serekeye bayijana impande rero ngo hari umumama yari yicaye impande arumviriza aravuga ati mugabo ndumva umenga aracahera papa toya yacikanye kera ahubwo wari bamaze kurambirwa n'imisi n'imyaka wari umaze urwaye bagomba bahohoshe rego hanyuma baciye kwimba ikinogo bagiye kurumura serekeye bashiremo bazinguruye gutya asanga ndabona babimbwiye byariyongeranije ibyo gusenga niho naciye nkura indirimbo ivuganya ngo numva noyiheka iyi niwe wayikoze sinzi ko bayumviyeho mugabo byanteye umunezero wo kuyiririmba ndarimba mvuga iyo Mana nahiremereye numva noyiheka mu mugongo wanje numva noyiheka kubera iki santima y'umunezero ingene Imana yangiriye nca numva iyo myaka yanyongeye yo kubaho
igaca inyongera n'iyindi cinavuga ati noneho rero namba ntazopfa tiko bangarukanye niho namubaza none ico kinogo mwasize gisamaye mwasize mufuriye byagenze gute arabwira ati mwana wanje twasize tugifuriye canavuga ati Imana ishimwe sinzi umuntu nabiteye inkuru aca ndirimbira ngo bwira abansi bawe ko bitagishoboka ngo ikinogo bakumbuye bagiteremo igitoki iciragaruka kiba indirimbo kandi uno munsi n'indirimbo iri mu mashengero yose sinzi ko mwama muyumva woyicisha ku gatongo bwira abansi bawe bakuve inyuma ikinogo bakwimbiye bagiteremo igitoke bwira abansi bawe bakuve inyuma ikinogo bakwimbiye bagiteremo igitoki bwira baguhiga bakuve inyuma ikinogo bakwimbiye bagiteremo igitoke bwira abansi bawe bakuve inyuma ikinogo bakwimbiye bagiteremo igitoki bwira abansi bose bakuve inyuma ikinogo bakwimbiye bagiteremo igitoke bwira abansi bawe bakuve inyuma ikinogo bakwimbiye bagiteremo igitoki. Amen amen. Ukuvuga ngezaho nemba ndi mwishengero ndiko mvuga ubutumwa nkibuka ivyo niho benshi bazabona ndiko ndavuga ubutumwa marira gahunguruka bo bagaca bumva ngo nagakiza kenshi mugabo nibutse ibikorwa Imana yavuze ku bugingo bwanje. Amina. Nkaririmba ndiko ndarira madama kanwe ngati abazobona urira urumugabo ntavuga ati reka hari ico mba nibutse utazi kintera umunezero kandi kintera amatsiko kuba nkiriho ndirimba abo twavukiye rimwe barapfuye abandi nibimuka nico gituma ndiko mvuga ubutumwa usanga ndira cyo ndiko ndavuga burya butumwa buvuga ngo ni yacu ntimba ni yacu mibaba ngo ni byacu icumuro yakubitiwe ntaca niyumvira iyo napfuye bintera binkumbuza kumva yamariraje rero Imana narayibonye atari umugani yarankijije incisha abantu hose hakomeye ndashima Imana ntamagara umuntu wese yoba afise ikibazo ko yo kwitura Imana ntaze kubwira abantu atuma agenda abwira abakozi b'Imana bamufashe gusenga Imana narayibonye ndiko ndasenga harageze mvuga ati Imana akira ubugingo bwanje iyo ndirimbo narayikunze narayiririmba iyo ndirimbo bavuga akira ubugingo bwanje nubwawe Yesu kandi kubw'ubuntu bwawe undinda umubi singitinya imibabaro n'ibindi byago ni wewe kwizera kwanje ni vyiza vyanje akira mwami akira ubugingo bwanje nubwawe Yesu kandi kubw'ubuntu bwawe uri umubi. Imana nishimye. Amen amen. Yoro narayiririmba ndiko ndibuka ingene Imana yangiriye hari hageze aho niyakira ndavuga ati Imana akira ubugingo bwanje ibyaje byarangiye ariko Imana narayibonye umuntu wese afise ikibazo nukuri arizera Imana numugira neza amena ninteturuye aseruka mu bikomeye cyangwa ciyo iyi zaburi avuga ngo numufasha atabura guseruka iyo bikambye ukamwegera uramubona iyo binaniranye wagiye mu badokiteri wagiye mu mavuriro atandukanye
wagiye ku masantere de sante atandukanye uramubona urabona ati nukuri hari umufasha. Hari n'iyindi ndirimbo naciye nkora nta bantu barayumva mugo nkunda kuyiririmba ndi jenyene. Iyo ndirimbo ivuga ngo hari inkomezi mu gusenga, hari inkomezi mu gusenga, mu gusenga imitwaro yirishurwa, hari inkomezi mu gusenga, mu gusenga ingwara zirakira, hari inkomezi mu gusenga uri mu mpwemu w'ibigwamabanga, hari inkomezi mu gusenga nimwasenga mu gihugu muzibigwibanga, hari inkomezi mu gusenga mu rugendo nitwasenga twibigwamabanga, hari inkomezi mu gusenga, hari inkomezi mu gusenga, hari inkomezi mu gusenga mu gusenga twibigwamabanga, hari inkomezi mu gusenga. Imana ishimwe. Amena. Iyo ndirimbo nayihawe maze kumva nujujwe ndiko ndaririmba nkumva umenga sindi jewe kandi jewe ntari impano yo kuririmba fise mugo ninjiye mu ariko daturagerageza urumva uririmba nukuvuga nibutse aho Imana yanjye nca numva Imana impaye imbaraga zo kuririmba. Amena. Numva ndashobotwe kuririmba mugabo ndi mu mubiri sindabishobora. Kenshi rero none ndiko ndagenda mu nzira duhe n'abantu barabaza burya n'ibiki nguma ndiko ndaririmba kuko hari impamvu nguma niyuturiye umunezero kuko ndumva iyi minsi mbayeho oro n'imyongerano sinari ndayiteze. Yego. Acha shima Imana yanje nukuri Imana iratabara kabisa. Imana irabohora. Intahe yanje ni ndende ntayo novuga uno munsi ngo ndayimare kuko ni birebire nabonye byinshi inshuti zikaguhera burya iyo ugwaye ukagera kure inshuti ziraguhera kunukuri wari ufise ibintu bigatangura kukuvako. Imana ishimwe. Amena. Baraguheba ukaba intabwa umve ukagera ko mu rugo iwawe bakakwanga urumva umaze kwankwa mu rugo abo hanze bigenda gute bibaye ibintu bikomeye cyane. Icyo bikomera kabisa. Ariko naciye mbona umufasha atabura guseruka nukuri atawundi wobwira amajojwa yawe atawundi wobwira amananiza yawe atawundi wobwira intambara zawe nubonye ndavuga ati yo niwe ndabona n'ubundi uwo mufasha nyene ndamubona mu gitabo cyo guharura igice cya 4 ku murongo w'ino naho nyene ndamubona ndavuga ati wa Mana uri gitangaza. Guharura igice cya 4 umurongo w'ino haravuga ngo mbega hari ihanga rihambaye rifise Imana iri hafi yayo nk'uko Uhoraho Imana yacu aba hafi yacu iyo tumwambaje. Nukuvuga ngo aba hafi yacu iyo tumwambaje. Nico gituma rero yaciye avuga aya majambo ayavuga neza mbega hari ihanga rihambaye rifise Imana iri hafi yayo nk'uko Uhoraho Imana yacu aba hafi yacu iyo tumwambaje. Imana habicura. Amena. Aya agenda ndemesha iyo tumwambaje aratwumva mugo ukaza kwambaza abandi bazogucokora naco bazogufasha bazogenda bagucokora. Ariko ni wagenda ugasenga ugahamagara Imana abari babonye ingene wahindutse bakabona noneho Imana igushubije iyindi efode nziza bamwe bacavuga ngo basha Imana yakoze ngo twaragusengeye nuko twaragufashije twarakubereye kwizabu nane nkabati Imana ibaha umugisha mugo nkabandi iti he iyo byapfuye ndahanze biva muri hahandi mu gusenga
hari inkomezi mu gusenga kabisa ca ndavuga naho nzoba ndusha nzama nduga umusozi nzama nibuka aho Imana yankunze naho nzogira gute naho nogwa nzovyuka mvyukira mu Mana yanje pe kabisa ariko ntibikabe sinifuza ko ndifuza kuguma mpagaze ndifuza kuzobona igihugu cisezera twasezeraniwe ko Imana yandinze ikankura aho hantu sinshaka ko bizogenda uko shaka kuzobona ico gihugu hanyuma nukuri notera intege bagenzanje ariko baranyumviriza ko batokwihebura hari abandi bagwaye amadiyabete hari abagwaye amakanseri hari abagwaye amasida ariko benshi bariyumvira ko batakira ariko hariho uwo twasengeye agwaye umugera wa sida w'umumama yarakize Imana ishimwe yarakize bisobanurwa ko atangwara inanira Imana nta cyayinaniye icananiye Imana nukubesha pe ibindi byose uko nukuri irabishitse naciye ngenda mbona ati Imana isa gute imeze gute ifite igihagararo kimeze gute nca niyumvira rya jambo Dawidi yavuga ngo Imana niya sanga nta kirezi Imana ifise n'icubahiro cayo uko kingana nta muntu yogihera ngo agire naho yokigeze Imana ishimwe nca ndavuga ati nukuri Imana ni byose Imana n'umugira neza Imana n'inteteruye hari abandi biganyira kubwo batibaruka hari umuntu twagiye gusengera nawe yaramaze imyaka 18 ataribaruka ariko uno munsi afise abana babiri Imana ishimwe ubwo amasengesho yaragomba kuvamo mu byo gusenga akagenda nk'akatihumura Imana igire iguhinyisho ugira uvemo bandanya nane nkace ngenda ndira avuga Mana n'ukuri ndakwinginze ko wagirira hana bari kumugirira kandi uwo mwigeme nawe yitwa Ana yego yitwa Ana dusa nuko naramuruta mugo dusa nuko twasa n'abakoranye no mu kubaka kwiwe nabigizemo uruhara bari muri fiancare baranje ko tukavugana kababwira ati kuri ni sawa nari nababajwe no kuba atibarutse mbere abafise abana batatu umwe yashiriye apfa nubarashima Imana cyane ingene yayibonye amaze imyaka ntiyatarabona umwana atavurira atari bwajeko ndavuga ati reka tuje ku muganga docteur aruta aba docteur bo mwisi yego ndiko ndatera intege abantu bavuga ati turavyara ndabwira ko hari inkomezi mu masengesho hari inkomezi mu Mana Imana ishoboye byose idashoboye uwo mukobwa canke se uwo mumama uno musara nezerewe avyara neza nta ngorane n'imwe kwa muganga bamubwira aravuga ati pastor Imana ikumugisha warakoze naje nkavuga ati ahubwo senga Imana niyo yabikoze ko ganje neza cyane ntacu nari nshoboye nanje ndi umuntu nkawe ndi umunyantege nk'inkawe ariko nkibuka ati musabe ico mugo mwizeye kizoshoboka amen hanyuma nivyo urakoze umukozi w'Imana turagushimiye ko ashoboye kugendera studio ya Bugesu TV hanyuma turagushimiye no ku ntahe ushinze kugira ngo izofasha abandi na jo bwanje ramfashije ndumvise naye sanzwe ko Imana ikora ibitangaza ariko numvise ntewe integugira kandi hanyuma nagira nsabe abazokumviriza iyi ntahe ntimuze muyicire hagati muze muyumvirize yose kugira ngo izobafashe kuko imbere harimo amajambo ari mu bubasha Yesu abahezagire nkuko twatanguye dusenga twagomba uturangirize n'amasengesho murakoze cyane reka dusenge Imana data wa twese uri mw'ijuru uri Imana nziza uri Imana ushoboye byose
mu ijuru no mu isi ntawuhwanye nawe. Mana iyo usezeranye isezerano urashitsa. Ijambo ryawe rirambwira neza ngo mbega uhoraho ntazoshitsa ibyo yemeye, ngo n'umwana w'umuntu ngo yipfuguruze. Turazi ko udahinduka, wabanye natwe muri no studio, watugiriye neza. Mana yo mw'ijuru ndakwinginze ushikaye kutuzigama, abazumviye intahe, abo bari bameze nkuko nari imeze. Mana izo bakize kuko kwizera amasengesho. Mana uzobukoze kandi nyagora ku ngoma, gihe cyose wagombye ko twongera kuvuga ibyawe uzoduha umwanya, uzobukoze. Urakoze nyakubahwa, uraduha intege kandi uraduha kubandanya urugendo rwacu. Mana ntuzocikire mu nzira tutabonye cya gihugu c'isezerano, twisenze tuvyizeye mu izina rya Yesu mwami n'umukiza wacu, amen. Hanyuma nagira amenyesha abakunzi b'urubuga rwa Yesu TV ko ikindi gihe uyu mukozi w'Imana azosengera abarwaye n'abafise ibibazo, kuko afise ingabire zitandukanye Imana yamushizemo. Rero muze murandika commentaire kugira ngo ibyifuzo byanyu tuze tubikorere ko mu gusenga, tuzo bishira ku rubuga. Hanyuma uyu munsi wo gusenga ibyo zo yasengeye byose, nagomba ndabasaye muze mufata akanya ko gutanga imitwaro yanyu, utangure gutanga umutwaro wawe hano ku rubuga kugira ngo uwundi munsi azafate umwanya wo kugusengera. Yesu abahezagire, amen.